Diniteka n'umunezero ntangere by'usubira kubaha yambo mwanywanyi bayisange TV imbunesha kuri muri dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ndabaye kazero amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize mwiri joro n'amakuru menshi cyane n'amakuru yihuta cyane nibihejeje kuba ngaha mu gihugu cyacu Burundi n'amakuru ashabuje cyane n'amakuru ateye agashavu ko umukuru w'igihugu cyacu Burundi inkuru rero yihuta cyane itashe ngaha mu Burundi kubidushikiye mu gihe rero umutekano mwiri joro usubiye gutosekara ngaha ku kibuga c'indege i Bujumbura biravuga ko hari umwasi yinjiye ndetse bikanavuga ko hari abasirikare babiri mu gisirikare c'u Burundi boba bahasize agatwe ni imigwano rero itanguye mu masaha nk'isaha 2 z'ijoro aho rero amakuru ashitse ngaha i Bujumbura avuga ko nyene abasirikare babiri baba bahasize ubuzima ni mugiye kandi hagati ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi ibintu bitifashe neza aho rero umugwi wa M23 wongeye kubura imigwano ndetse binavuga ko wamaze kujabuka uruzi rwa Rusizi mu gihe ya Rusizi rero naho biri kuvuga ko ibintu byasubiye kuyangara kuko bivuga ko umugwi wa M23 uriko urahangana n'igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB n'amakuru rero y'iri joro n'amakuru ashavuje cyane igihugu c'u Burundi n'abanyagihugu b'u Burundi kandi biruko mu gihe leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 ndetse bafatikanyije n'umugwi wa Wazalendo ndetse na FDLR abo bose rero ingabo z'u Burundi zitari nkeyi ziramaze gusigaha ubuzima muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusa ku rundi ruhande leta y'u Burundi yo ntabwo yemera ko ngo hoba hari abasirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko iyo ngingo ngiyo ibimenyesha makuru biyibajije Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atabishura ko ngo atabasirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibi biruko kandi mu gihe mu minsi iheze Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitoye atera kamo avuga ko ngo umugwi wa M23 mu gihe ushobora kwinjira mu gihugu c'u Burundi uciye mu ntara muri Uvira ngo ukinjira i Bujumbura ngo nawe azoca afata Kigali ngo aciye mu Kirundo ibi yabivuze rero ashimikira ku ngingo ivuga ko ngo mu gihe M23 izoba yinjiye Bujumbura ngo kizaba ari igihugu ukibanye c'u Rwanda Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero ivyo yari yabiganiriye mu kiganiro yagiranye umumenyesha makuru w'ikimenyesha makuru Murantunga ukimenyesha makuru ca BBC gahuza miryango makuru rero araye aravugwa mwiri joro ntuko kuri ubu ngubu abasirikare babiri b'u Burundi FDNB boba baguye mu migwano yariko nyene irabera ngaha i Bujumbura gusa bikavuga ko nyene iyi migwano yariko irahuza abasirikare b'u Burundi ndetse n'umugwi wa M23 mu kiyaya ca Rusizi mene makuru kandi tunyanukiye mu ntara ya Rumonge abunguruza abantu bihindurira ibiciro ngo uko bigombeye uva mu Rumonge uja i Bujumbura nk'isaha 4 zo mu gatondo abunguruza abantu mu mamodokari barihisha amafaranga 10,000 mu misi irenganye naho barihisha 15,000 ariko igiciro cashinzwe na leta ni 6,500 uva mu Rumonge uja Nyanzarake bariko bararihisha 10,000 naho nyene igiciro ca leta yari amafaranga 6,500 nayo uva Rumonge uja ibururiho ngo kwiyunguruza ni nk'umuzi wibuye kuko abashoferi bakorerayo hoho ngo umengo ivyo kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta umengo ntibibaraba ngo kuko kuri ico giciro ca leta usanga bakirenza ko hafi icuro 3 kuko ngo gushika ibururi harihishwa amafaranga 15,000 kuja imatana naho ngo 25,000 kuri ivyo byose rero imyidogo ni yose ku ubiyunguruza bavuga ko iyo hagize ngo agakacira
agakacira abajejwe ivyo kubahiriza ibiciro ngo bagahana umwe muri abo bunguruza abantu barabarirana bakamera nk'abashize ku giciro ca leta, ariko ivyo ngo bikamara umwanya nk'uwurume rumara. Narirya bivuga ko igitoro kihari muri iyi minsi, abo biyunguruza basaba ko ibiciro byo kwiyunguruza byoguma ku giciro cashinzwe na leta, abajejwe kuvyubahiriza nabo ngo bakama barikanuye kugira ngo bahane uwo wese yakwiyadukiza kubiduza. Abunguruza abantu kuri ivyo nabo bavuga ko keshi ngo kubw'uko ngo rimwe na rimwe basanga aho banywera ibitoro bidahuriranye n'imisi yabo, ngo bakaca banywa igitoro ca magendu, ariko ngo guca bashira arico gituma bashira ku giciro bishakiye. Naho Makamba hoho biravuga ko hafashwe inzoga ziva mu gihugu ca Tanzania, ikaziye 15 za Amstel Blonde ziriko vinete zo mu gihugu ca Tanzania hamwe n'amacupa 13 ya Amstel Boke nivyo byafashwe n'igipolisi gikorera ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Ni nyuma y'isakwa ryakozwe mu bunywero bwitwa Vira Wood Bar biri mu gisagara ca Makamba. Amakuru ava i Makamba amenyesha ko icupa rimwe rya Amstel Blonde ryagurishwa amafaranga 15,000, nayo Boke ikaba yagurishwa 8,000 mu mafaranga y'amarundi. Umukuru w'inama nshingamateka we agira ati nta gihugu na kimwe cateye imbere kidakoresheje budget programme. Ivyo byashikirijwe kuwa 18 na Mukiza, aho inama nshingamateka yariko iragira integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta yakoresheje mu mwaka wa 2023 ndetse na 2024. Daniel Geras Ndabirabe asigura ko budget programme ari ingendo shasha ihamagarira ubushikiranganje bwa leta gukorera mu muco mu gusaba amafaranga y'ibikorwa bitomoye neza ngo buzorangura mu kiringo c'umwaka. Ivyo abishikirije mu gihe hama hibonekeza ibikorwa bitaranguwe mu bushikiranganje butandukanye, ariko ivyegeranyo byerekana ko amafaranga yakoze, ivyo bigatuma ibihengeri n'amadeni muri leta bidahera. Umukuru w'inama nshingamateka akamenyesha ko budget programme ije ari inyishu ku tunenge turi mu ikoreshwa ry'amafaranga ya leta, nk'uko yabishikirije muri iyo nama nyene yari yagiranye n'abajejwe mu bushikiranganje butandukanye, nk'uko amakuru twahawe n'amasoko yacu yabandanyaga abidushikiriza. Reka turanyarukire muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, naho turabe uko biraye bihagaze. Mu gihe rero umugwi wa M23 wongeye kwadukana ingwano, kuri ubu ngubu biravuga ko hari ibiganiro byariko birahuza umugwi wa M23 ndetse na leta ya Kongo Kinshasa irongowe na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ibi biganiro rero bikaba byariko birabera i Doha muri Katari, aho rero indongozi z'umuhari wa M23 ndetse na leta ya Kongo Kinshasa bari ngaha i Doha muri Katari nyene murantunga, bariko baraganira na perezida w'ico gihugu kugira barabire hamwe kungera umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini wabandanya ugaruka. Ibi kandi biruko umugihe wahoze ari perezida wa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo Joseph Kabila Kabange ivuga ko yamaze kugaruka mu gihugu ca Kongo avuye mu buhungiro muri Afrika y'Epfo, aho yari yagiye. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu akavuga ko kuri ubu perezida Joseph Kabila Kabange yamaze kwihuza n'ihuriro rya AFC ndetse n'umugwi wa M23. Biboneka ko rero ngo intambara ishobora gukongera kwaduka, bikanavuga ko rero ubu ngubu Joseph Kabila Kabange ari we muterankunga ukomeye w'umugwi wa M23. Ibi kandi biruko mu gihe amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusomera avuga ko kuri ubu ngubu umugwi wa M23 ushigikiye Joseph Kabila Kabange, ndetse binashobora ko ari we ashobora kuzoba umukuru w'igihugu ca Kongo.